Amazina yawe? Twari Hakizimana batazira Gafyisi. Kuki Gafyisi? Gafyisi ni izina nakuranye, nagiswe n'umuntu twabana kera mu banyi y'umunyarwandakazi. Yavuga yuko abana biwe ndabaja cyane inzara, ashavuga ati ngwakana kanyu na Gafyisi, abana banje kamakabari inzara rica rifata umuntu Gafyisi. Wavukiye hehe ryari? Gafyisi yavukiye mu Ijabe muri 1985. Match yawe ya mbere muri A hari ryari? Yari saison 2003-2004 twakina na Dinamo. Ndavyibuka nari nkiri mutoya, nari mfise hagati y'imyaka 10 na 18. Ucinjira mu kibuga byakugendeye gute? Ntivyari byoroshe, urumva ukiri umwana mutoya ukiva mu cicaro ca kabiri, ubwifise ubwoba ko rukina n'abantu bakomeye. Mugabo ico gihe twari dufise na equipe isanzwe imeze neza, irimo abantu menyereye, twabana mu quartier nitwa nk'abaganfe, baramfashije integration kugira ngo ishiki atabwo bamfise kandi abifatemo neza. Ugitangura gukina ninde yakurindishije? Byagenze gute? Wandindishije n'umuhungu yamufata nk'umu frère yitwa Alain, wowe yaduze imbere yiwanje umwaka umwe. Rero kuva aduze muri A yarambwira ati ivyo muri A nabona n'ingena gira amantwe nkana kumenga ibintu bisanzwe. Hama nyene nste muri A nkabona nyene arakina, avuga ati yerega bwa bundi ibintu byatari. Naje yo ndashikira mu nyene ndakina nk'abandi. Gafyisi yabafise agati? Agati novuga yuko ari discipline. Ni discipline kubahigira entraînement. Ndafise ukuntu je nsanzwe mpeze, ukuntu nsanzwe nkora basket ndakina ko ndayikunda. Urumva ndagira entraînement kwiye nkiyaranja ko atamusubira ntagize sport. Nkama muri entraînement kandi nkamba no ku kibuga. Bigatuma basket ndayiyumvamo cyane. Nkakora igishoboka cyose. Ari ukuruhuka, ari ugutravaya nkama ivyo nshobora gutravaya, ahanini nibaza ko ari ivyo. Basketball iratunga umuntu mu Burundi? Basket irashobora gutunga umuntu urwego gutandukanye. Ni kuvuga yuko urashobora kuba ukina basket yakwigisha. Irakwigisha ubuzima bw'umusportif. Kandi nka twebwe equipe nakuriyemo runani wabaye nk'umuryango, baramfashe kuri amashuri yo kuva muri secondaire, université, gushika naho ndinda mpeza barandonera n'akazi. Nubaza yuko je ku rwego rw'Iwanda mwe ni basket yarampaye, irafisano yanshikanye. Ni giki umaze kuyikuramwo? Ikintu kizima urumva naramenyanye n'abantu, cyo ni ikintu kidasanzwe, abantu benshi cyane, ndafise umuryango wagutse gukora basket. Baranyigishije nko nabivuze, equipe yaranyigishije, barandonderera akazi. Nashoboye gutembera mu bihugu bitandukanye gukora basket, ivyo si ibintu bisanzwe. Nibaza yuko ahanini novuga ivyo. Match yawe y'amateka? Yari Bururi champion national 2012. Ni match twakinyana equipe yari ikomeye New Star. Ico gihe barafise abakinyi bakomeye bazwi n'amazina benshi muri basavuka bawiri n'abandi. Hama rero ico gihe bari baduteye umunwa. Baraduteye umunwa baravuga bati abantu naho uzakina finale nta bishasha. Harabaye akantu nyene ko trash talk. Baravuga yuko ivyo dukora byose match ya dimanche c'est gagné d'avance pour eux. Mugabo twebwe nk'abakinyi jewe cyane cyane byanafashe ku mutima, ndavuga nti aba bantu baratugaye. Ndavuga nti kare umuntu agende gutegura iyi finale. Namaze ijoro sinasinziriye. Sinasinziriye iryo joro ndiyumvira iyo match, najyamye kanagiye 20h kuryama gushikana mu gitondo nkirima. Najyamye nk'amasaha 2 cyangwa 3 mugabo sinasinziriye bikwiye kugira navuga nti buce dukine n'aba bantu. Amanyene buraca turakina turabatsinda vraiment ibintu bishimishije. Ndanagira na match nziza vraiment. Ni match novuga nti yarankuze ko cyane. Match yakubabaje mu buzima? Ni Bururi nyene. Ico gihe yari avant. Ico gihe twaratsinzwe muri finale. Dutsinzwe muri finale, twatsinzwe ari equipe tugeza gutsinda. Narababaye ivi muri quartier ya kabiri. Mbona yuko equipe umenga tumeze neza vraiment. Twana kumenga ndishobora gutsinda. Hama turakina ico gihe ndibuka yuko n'amasozi yarakorotse. Nabambonye banye ko n'amasozi yakorotse kubera yuko yari match twategeza gutsinda. Twabona dufite equipe nziza, hama ndaba blessé muri quartier ya kabiri. Hamwe nyene wicara hanze uvuga uti ndabona ko equipe twotsinda mugabo ukabona kumenga ntashobora gufasha kubera wananiwe nyene wakomeretse wavunitse. Ndavuga nta kundi iyo match yarambabaje gose. MVP kangahe?
ndamaze kuba MVP division B ngitangura mu bakiri bato muri ASEBA Association Basketball Bujumbura narabaye MVP kabiri au niveau national champion national nabaye MVP kabiri naho nyene. Gafyisi azohagarika gukina ryari? La fin proche nibaza yuko igihe umuntu niwe yiyumva amagara y'imwe nameze iyo wumva umenga amagara yawe agezana kugira ati hagarika urahagarika. Mbwa mvuga ishoboye gukina ufise inguvu urashobora kubandanya kubera umupira tukina kubera tukunda ni passion ko nabivuze. Rero ni numva umengo narambiwe nzohagarika. Mbwa nibaza ko atari kera cyane kubera igihe kiyaciye ndahukina ni kinini naho nyene ngira ngo uzoteba umpebe. Nigiki wifuje gushika ko muri basketball kitigeze gishika? Narifuje kuja gukina hanze kera mvuga ntingiye hanze gukina basket imbere bo mu professionnel nkine ku rwego bwo hejuru hanze mugabo ntivyakunze. Uri umustar, ubwo bustar bwawe ububayemwo gute? Bon, je ndabifata ko ari ibintu bisanzwe. Uyu mupira dukina uratumenyekanisha bakamenya umuntu kenshi na vie privée usanga ufise baramenya utuntu twinshi twiwawe. Ni vyiza kuba humble ukaba umuntu aciye bugufi kikareka ko ushira hejuru y'abandi kubera si vyiza. Iyo turi ngaha anye nk'abantu bakina umupira hari abantu benshi baturaba hari n'abandi bantu bavuga ati ujya mu nakarorero vyiza uricisha bugufi ukamera nk'abandi ukaba normal hama kwagerageza gukora ikintu ciza ushobora kuinfluence abandi. Mu runani na Berco Star hamaze kuvamwo amakouple atari make. Nawe niyo wubaki? Oh no. Oya. Benshi baravuga ko bakeneye kubona umucucu wawe. Gafyisi iyo bari mu rukundo? Ubu unya oya usindi mu rukundo undi single. Deception utazopfa wibagiye kumudada? No. Deception. Oya. Je ndo umuntu ibintu nk'ivyo bibaye ari nkamwe uvuga muti turahagaritse n'umuntu ndo umuntu atavyumvira ko cyane uravuga uti okay. On passe à autre chose ubuzima burabandanya ibintu nk'ivyo mugabo sinigera niyumvira ikintu umwanya munini pe ntibimbako. Umukinya kurespira hanze ya Kobe Bryant yaritavye Imana niwe mukinyi nakunda cyane niwe mukinyi navuga nti yabaye inspiration nkuko ushatse kubivuga. Hagati ya Aho na William nuwahe mu coach wemera? Bose kirazira je sindabacagura bose ndabatandukanye. Jean muri Dinamo arakurusha leadership? Ari mu myaka yiwe akina neza imyaka yiwe ariko bijya akina natwe bari imyaka twakinye ugasanga ni udomina ligue yarafisa ama MVP yatwaye ndafisa ama MVP natwaye yarafisa meilleur scorer yatwaye ndafisa meilleur scorer natwaye donc sinumva ngira ngo mfate kuri no myaka kubera ubu unya ari ku rwego rwiwe nibaza yuko ubu unya ndashaka kuvuga ko ari hejuru mugabo bivana n'ahantu ubushakatse gufatira. Hagati ya Kararuza na Save ushigikiye nde? Je ndikote ya basketball. Ego sintora ngo Save canke ngo Kararuza canke nde ndikote ya basketball. Nibaza yuko iki kibazo ahantu kigeze tworaba cyane uteza imbere basket. Ubunya tumva ko ari amatati menshi muri federation mugabo jewe ndipo umuntu agarukana ordre muri basketball mu Burundi ibintu bikaja ku murongo ntihabi ibintu by'amanyanga canke ibiki twana kwintu bitumbereye. Alors uno munsi bavuga yuko hari federation zibiri muga je ndipo une seule federation. Je ndipo une federation itwara basketball mu Burundi kuri uno munsi. Umukuru w'igihugu hari ico bamusaba? Namusaba yuko yoteza imbere cyane gwaruka mu nkino cyane muri basketball. Mu Burundi turafise ibintu byinshi dukeneye gukora kugira ngo basketball itere imbere. Dusaba jeune bafise talent bakiri bato bazi umupira vraiment. Mugabo bakeneye soutien bakeneye appui yo hejuru. Urabona ikibuga dukinira ko ahanini byinshi n'ivyubatse. Abana bamabanyereye bikubita hasi iyo imvura yaguye n'ibintu bibabaje twakina ama condition atabaho ugasanga abana ntibaronka ikintu gishobora kubapusa kibaha motivation kugira ngo batere imbere. Ico ni kintu aha mu Burundi twashize ku ruhande kandi nta nama academy menshi ya basketball ahari kugira ngo gwaruka rukure ruzi basket ruzi les fondamentaux du jeu. Ariko urabona yuko ibintu byose hagiye mu buryo bivuye hejuru bakavuga ati tugomba guteza imbere basketball mu Burundi ni ikintu gishoboka kandi ibyo byose bizohera hejuru. Ibaza ikibazo wiyishura. Gafyisi maze gutwara zone 5 zingahe? Maze gutwara zone 5 zitatu. Nukuvuga champion wa karere zone 5 nukuvuga yuze East Africa n'ibindi bihugu bimwe byagiye yego.